Inshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaramukije kw'igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka wa 2021 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarateye iteka ibikorwa vy'isabukuru ry'imico kama n'akaranga mu Burundi. Ibirori vyabereye ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura. Muri ivyo birori nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abarundi bose kubungabunga imico n'akaranga vya basokuru vyo mushinge w'iterambere. Mu kiganiro c'uno musi twashimye kugaruka ku bijanye n'iryo sabukuru ryaranzwe n'ibirori bibereye ijisho, tukaba tubahaye ikaze. Ku musi wa gatanu igenekerezo rya mbere gitugutu rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanguje icese isabukuru y'imico n'akaranga yatunganijwe ku ncuro ya mbere ku civugo kivuga kiti tubake Uburundi bwa kaka dushingiye ku mico yacu. Ivyo birori rero bikaba vyatangujwe na defile ndende y'imigwi ndangakaranga yari yaje iserukira intara zose zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Imbere y'ubwugamo bw'iteka turabona abo muri imbere ya Bujumbura, amashi menshi cyane kuri abo bo mu gisagara ca Bujumbura. Kurikira umugwi abo ni wo muramuzi ni witwa Duniya, benshi baramuzi, yama yakira abanyacubahiro n'abashitsi b'iteka. Nimwerekane koko ko muriko murigina yerekewe mu gihugu, mwishime mutihuta mutwenga, mwerekana ubutandukanye hagati y'intara bijanye ku mico. Ndabona hajya hakurikira Bubanza, imbere nyuma y'amagaba hari intara ya Bubanza, imbere y'amagaba nabone baheze mwerekane. Murashobora kuza murigira imbere buke buke, yababonye ni byiza cyane. Amagaba namwe mutwereke, mushiremo inguvu n'umunezero, eka uryoherwe. Turabona rero abantu batandukanye, abakuze, abakiri bato. Bubanza niyo ikikurikira, imbere hari abajeje intwaro, turabona n'abandi abirabura, ab'inzobe, abafasori n'ugwaruka. Nibo rero Bubanza bashize imbere, bakaba bariko barigina berekana intambo yabo cyane cyane igikuyo. Amashi menshi ku banyabubanza. Abanyabubanza sikura ya Bujumbura, ibirometero 40 umushise ibubanza, bakagenda kuzimana umuceri kuko urahaba, eka n'ivyamwa byinshi. Ndabira menga nta magufa bagira. Baratamba abanyabubanza. Hari n'izindi ntambo bita Kanyarusizi, muraza kuzibona. Urabona ko bafise n'ibintu bahinguye, ni bike muri byinshi bafise bazanye hano. Mubaze mubareke gatoyi baryoherwe, ntibihuta cyane kuko haracari kare, mubareke ugende buke buke. Hakurikiye Bujumbura, ndabona umuntu afise yani isanduku y'isezerano. Nibaza Bubanza baje bazanye isanduku y'ibitoke, wari Bujumbura. Ngira ntibashaka kwaba twibutse hariyo n'umugwi wa Ninde je nigeze kuba mbona bakireko ngaha. Hanyuma Kayanza nayo ni intara nayone irimo buhinga, wabonye hariya kiriya gitego. Kijya giterwa ngira ni ikawa cyane ni. Wena wala ko
n'imicungwe n'imicungwe n'abantu b'abahinga barijukiye rero uburimyi umuntu yo kwibaza igituma gitotaye kiri mu biganza by'abantu kandi ngo n'ibiraya birahaba hanyuma ikiraya cya mbere uzogisanga mu Kayanza nurabona n'intambo zabo n'abandi kandi begereye umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ariko baguma babungabunga akaranga k'igihugu amashi menshi ku banyakayanza hanyuma tubibutse yuko murabona yuko ino sabukuru ni isabukuru y'igihugu cyose ariko kandi murabona ko twashimye ko haza abantu bake kubera ibihe turimo murazi yuko mu minsi mikuru itandukanye imbere yuko ikiza covid kiza murazi yuko igisagara hano buno bwugamo kino kibanza bakubita abakuzura n'abandi bakaja hanze rero ico hariya twabonye inyuma ya Kayanza hariho iyindi ntara Pascal wabonye Kirundo mbega Kirundo bajya bari mabita gute bajya n'intore zari intore ariko barya nabi karusi kuko hariya muri komine Bugenyuzi n'ahantu nahone hariho abantu babiyeretse cyane intore mu ntara ya Karusi ibugenyuze hari umugwi w'intore cyane nabo urabona yuko bagize bati reka natwe tugende kwerekana yuko ubuhinga bwo kwiyereka natwe tubufise hanyuma abatambyi baneza barakurikira na Pascal nabonye n'ikirundo hariya za marembo zande hariya bariya bakunda guhita ngo ni bwambarangwe niho kenshi usanga hariho umugwi wabiyeretse intore zo mu Kirundo umuntu yo kwibaza ati je nibaza uravye no sabukuru none Imana niyo yatunganije hakaba Karusi na Kirundo bigakurikirana bagaca haboneka n'abiyeretse bakurikirana uko nabivuze Gilbert bamaze gushika imudebwe bananya kwerekana ico cy'igihugu intara iri mu bandanye ntagire guhagarara rega nabo basamariye defile ariko nabo abantu badefira rero bavuze bati dukuriremo umuziki twerekana ubuhinga bw'iwacu ntiwabona imakamba bariya agasimbo hariya mu ntara y'Amakamba n'idarapo ibendera ry'igihugu nabonye bajya rero bageze ahantu batamba bibaza uti none hariyo abantu baremwe batagira igufa uraranga ubuhinga bwabo bagusiga amashi menshi ku banyamakamba amashi menshi kuko ni intambo hariya imakamba bisangije uriko uraraba umenga nta n'indi ntara irabyigana n'amakamba rero kabihana urubibe na Tanzania ariko urabona yuko agasimbo ari ikintu ari intambo kama y'imakamba amashi menshi cyane n'abamaze gushika hano mu kibuga babandanye berekana umunezero hanyuma inyuma ya Makamba turabona hariya hariho iyindi ntambo ni iyindi ntara ishikiriwe hariya urabona ko nabone babandanije bariyangira nabo muri Ruyigi muhindukire turabe canke ni Muramvya nibaza iyo ni Muramvya byose nabi Muramvya ha wabonye babandi bambara ibitambara mu mutwe nahizira abasilamu kazi baje hari uturirimbo twagera uraraba ukwibaza uti none hariya Muramvya hatamba abantu bageze mu zabukuru gusa komine yacu Rutegama yaranyuzwe n'amajambere cyangwa bari ikiganda kaya kantu ko mu mutwe n'akantu kabo ikiganda rero kabizwi uko yari nk'umugwa mukuru abami barahabaye sahajya Muramvya nyene zambuye bikareko kwa amashi menshi ku banyamuramvya hariho iyindi ntara ikurikira hariya twamaze kuyibona ni Muyinga Muyinga rero bariya nabo barafise ubundi buhinga bwabo bavuga ngo ni bari n'amasuka ni intambo zo mu ntara hariya ya Muyinga kenshi bariko batamba barima hanyuma barafise n'undi mugwi ndangakaranga murabona bakoresha ivyuma kavukire hariya mu bice bya za Gasogwe nahone urasangaho umugwi nk'uyo twagiye hariya mu ntara ya Mwaro rero tureze dusabe na majorite nabone baze kuva muri kiya kibanza nabone ntibagire ibinyanya ariko Pascal intara ya Mwaro hariya mu Gasumo ka Mwaro amashi kuri abo banyamwaro
wabo nuze bashaka ngero gasaka oya reka tubivuge niko bayitubwiye abahinga babo ni intambo y'abatwa nta wundi yayigerageje yayishoboye abo rero nabo bavanze abashemeje ku banyamwaro kuko n'ubuhinga bwabo intambo bita umudirigisi ukuguru kwabo barafise akantu bavuna gutya ukiyumvira uti n'abakinyi b'umupira bikagusiga n'abanyakarabakazi cyane imwaro irya ntambo mu benshi barayigerageje biranga oya niba murabona ko n'abana b'abadunda ari agasumo ka mwaro nuko rero hariho iyindi ntara inyuma ya mwaro Ngozi hashakira Ngozi urabona abantu baje bashanije amashusho y'icubahiro mukuru w'igihugu umenga ni foto yabahaye canke imariho yari Ngozi ndagufiza kabiri yani ku Gasaka hariho intambo hariya bita imumba intambo itambwa n'abigeme bakiri bato bita isebeya ni intambo iyo bariko baranayitamba irafitaniye isano n'umurisho w'ingoma iyo bayitambye ntubaciramwo urazi umurisho w'ingoma iyo bawutanguye kuwuvuza ntibageza ahubwo nyene hanyuma hariho ikindi hariya Ingozi bisangije ikintu bita cordeo usamundi iyo gatanguye kuvuga uyu naho utaburumva ibyo bavuga ucuvuga utabona ari Ngozi bariya rero bajya batamba b'imbere cordeo sinyo ari basi utabizi wogira ngo bariko bagira ikarashishi ego hakurikira rumonge amafi umuyebe murabona amafi wabonye umuyebe hariya umuyebe mu rumonge nabira biriya bambaye n'amayugi bakambara ibinyamasunzu bakambara hariya babyita bijya bakenye n'ibikiga mbega n'ugwegwe niko hanyuma rero umuyebe hariya mu ntara ya Rumonge ni umuyebe w'ibuyengero kenshi naho ne barakunda bati hari umuyebe cyane muri komine Buyengero ivyo nibaza ko baza kubyerekana intara ya Rumonge kandi akaba ari intara nshasha igihe iyo ntara yaboneka Pascal harabonetse ikibazo muri mwe bita concours national bati vuga intara nshasha iri mu ntara zigize igihugu cyo Burundi umwana yishuye ngo intara nshasha kandi nziza ya Rumonge batoya ati kubera ati nama numva babura amatare bavuga ngo ni intara nshasha kandi nziza ya Rumonge nuko hariya hirya inyuma ya Rumonge hariho iyindi ntara iri kirerekana ubuhiga nabone rero bakaba ari hariya mu Rutana bafise intambo yitwa ihuruma mbega jibe ubona yo kwibaza ngo twatumiye abantu bake bava mu ntara ariko wabura ivuga iriya ntumbero yo kurwanya ikiza coronavirus kugira ngo abantu ntibegerane cyane intara yose yazanye abantu 30 yegome byumvikana yuko naho bari gushakisha bari kubazana byumvikana ko igiza n'ishaka abantu ikagahera burundu tuzoshaka kugira indwi yose tukatuma ko abantu bagera mu ntara barenga bakaza bakirarira hari ubyumva urashaka amashi menshi ku banyarutana abanyarutana barafise intambo bita ihuruma itambwa n'abagabo muga bayikoresha imibindi kandi barafise ukuntu bivunagura ntugire ngo n'uwo ari wese abishobora hanyuma jibe abamaze gushika hano reka kunebwa abateguriye ikintu ku mugoroba nta nyota yerekere n'ubumwe bwamwe kunyereka ko mugifise inguvu reka kurera ayo masuka nimucishe ko Gitega murabona ninde nayibonye hariya ninde inyuma ya Rutana ni Ruyigi rero hariho intambo bita umudeyo abanyaruyigi reka tubareke bagatebe ko gatoyi bagatebe ko babareke murabona nta magufa bafise basura gakungu yemwe naho bagize ige bya anatomy nta gufa basanzemo yani imisi yongere bibaza irya ntambo wayibonye iyo yaruyigi umutsibo none gusiba cyane ibyo ari byo byose bazobidusigurira hanyuma hariho tubasabe makomera amashyi menshi cyane hanyuma rero reka dusabe ibirori bibandanye
Inyuma y'iyo defile intara yose yarerekanye ico yisangije, aha tukavuga nk'umurisho w'ingoma z'abatimbo bo mu Gishora, komine Giheta mu ntara ya Gitega. Barerekana icatumye baba bambe n'ubuhinga budasanzwe bikomeye cyane. Kenshi burya abatimbo ukunda gusanga bafise ico bahuriyeko n'aborozi b'inka. Kurya bavuga ati umwami ari ku ngoma, Imana nye n'ingoma, ibintu nk'ibyo. Amamuko y'ingoma neza na neza, murazi yuko ingoma zatanguye ibwami. Igihe umwami nko ku muganuro, nk'akarorero nko ku muganuro, ingoma zaravuga, zikavuga ziva mu Gishora, zikagenda imuramvya, aho zaba ari ingoma zibiri, Ruciteme na Murimigwa. Zikaca zija ku muganuro imuramvya, zigaca zisubira zikagaruka mu Gishora. Kandi izo ngoma uyu munsi ziri mu Gishora zimaze imyaka 118. Izo ngoma zibiri ni ukuvuga ingoma yitwa Ruciteme, ingoma yitwa Murimigwa. Ingoma Ruciteme rwari urushato rw'inka bita Ruciteme, ingoma Murimigwa rwari urushato rw'inka bita Murimigwa. Izo ngoma rero zishaje zari izindi ngoma zose. Gushika uyu munsi murabona akaranga k'u Burundi ko kakwiye hose. Ingoma zirafise akamaro kanini cyane. Murazi yuko mu mwaka w'ibihumbi 2014 igihe ingoma zategwa iteka zikaja muri UNESCO zikaba itunga rikuru ku isi yose, ico gihe ingoma zaciye ziba iza mbere. Uyu munsi rero novuga yuko ari ingoma z'igihugu, sizi intara, sizi komine, sizi umutumba, uyu munsi n'ingoma z'igihugu. Benshi rero ntibazi ingoma neza na neza icarico. Nico gituma no mu gutamba ntibazi neza iyo uri kuracisha umurisho mwizosi kuba uri kurarahira ko utazohemukira akaranga kabasogokuru n'abasogokuruza. Aha naho ubona ingoma zitoze, ntibazi yuko uyu ari umuheto. Iyo uciye ingoma hagati uba uvunye umuheto. Ico turiko turakora, turafise urwaruka rwishi, turiko turigisha ingoma. Ivyo bintu rero twarabyihaye kihangiro. Ubu murabona uyu mutama dufise, uyu ungaha mu Gishora ari mu myaka 72. Ni ukuvuga ariko aregereza ya myaka ya wa mutama Antime Baransakaje yapfa afise imyaka 81. Ndazi n'ahantu hake uyu munsi wosanga umuntu afise imyaka 80 ariko aravuza ingoma. Ngira muramubona yuko namenyo yamaze kuvayo, ariko nahemukira akaranga kabasogokuru n'abasogokuruza. Kandi nawene abuzukuru biwe baguma baza kuvuza ingoma kugira ngo iryo ragi ry'abasogokuru n'abasogokuruza rizogumeho ntirizotituke. Intore zo mu ntara ya Kirundo nazo nyene zarabiciye biracika. Dushaka kubaraga igihugu ciza kirimo imico n'akaranga. Cyane muraberose mwankakisha muheto. Cyane murabera imbere y'umukuru w'igihugu ndabumva karanga. Shaka se mwankakisha muheto. Cyane seruko bagukwe ndabumva karanga. Inzambira sambira. Cyane se mwangira cyane. Uvuga amamuko y'intore kera igihugu cy'u Burundi aho hambere hagitwarwa n'abami. U Burundi murazi ko bwatanguwe n'umwami yitwa Ntarushatsi Cambara Ntama. Amaze gutwara yagerageje kuraba ingene igihugu yogitunganya. Murazi yuko kera abarundi bari batunzwe n'ivyamwa byo mwishamba be no guhiga. Acatoranya rero imisore ikomeye, ntibapfa kubatora mu miryango yariyo yose. Hariho imiryango intore zavamwo, haba havyawe abana b'abahungu. Burya umwana w'umuhungu niwe bamutegura, baramubona ko azoba intore akivuka, bakamutegura bakamugorora. Amaze kugera mu bigero nk'abumuyabaga baca batangura kumumenyereza rero kuzaraja ibwami, bakabarungika guhiga mwishamba. Kubera n'umwami yabatunzwe no kurya inyama, nibo barungika guhiga. Ico bishe rero cyaba ari igikoko giteye ubwoba. Hariya mu buraruko bw'igihugu hariya amashamba menshi, n'ubu aracyariyo ahantu hitwa Mwiyanza, niho baja guhiga bakica ibikoko cyane cyane byitwa ingwe.
ingwe cyari igikoko gikaze cyane nta bandi bacubahuka uretse izo ntore. Intore rero imaze kwica ingwe yarayibaga akayitahana inyama n'urusato agaca ataha gwambaye, vyerekana yuko ari umurinda. Burya urusato rw'ingwe bisigura ko ari umuntu arinda akanesha n'ingwe. Rero muri ico gihe niho babonye izo ntore zava mu Kirundo zikunda kwica ingwe, baca bariyumvira ko arabambarangwe kubera baba bafise ibikoko byinshi bishe vy'ingwe bakaca banavyambara. Mu Kirundo umwana mutonya w'imyaka 3 umwigishije kwiyereka indwi zibiri aba yabimenye. Nico gituma rero arakaranga kiwacu atahandi ugasanga igituma abigeme batiyereka bwa mbere ho mu mico y'Ikirundi nta mwigeme yaja ku rugamba aho hambere. Ico ni cambere. Ikigira kabiri igituma abigeme batiyereka mwabona yuko mu kwiyereka nta mwiyeretsi yiyereka yambaye mu gatuntu kubera ko bajya abakenyezi cyabura bigeme bafise amabere atuma batosimba yitera mu kirere kandi mu karanga intore yerekana imbavu. Nico gituma rero mu ntore binabujijwe yuko hajamwo abigeme. Agasimbo ko mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba nako nyene kati twatanzwe. Karanga kasokuru nanoneho, karanga kasokuru nanoneho. Nyama y'agasimbo yaje kubuha muri Tanzania. Rero Tanzania rero hari umwimuka yaje yimukira no mu Burundi yitwa Giha rero acashikira ntara ya Makamba baca rero baragatamba bakarima bagenda Igitega rero gutamba nabo umwami. Ati rero navyumva bituyagira aje binyagira papa. Banye mu maha uwo rero acabigisha nawe rero acarakabasigarana acarasaza ekashitse mu Burundi tuca twagira ati natwe n'abanyamakamba uko wi Tanzania yatamba babyinira amahase yamaze kuvuka baca bagenda kubatambira abashinga ntaye ngo batigwe bagaca batuma ko bakaja kugira umunsi mukuru nabo bari kumwe bagaca bagatamba. Rero utudusigura ugatambye sico kimwe n'abajya wabonye bambaye amuya y'ubukwe akarero nakaniko kemerwa karagasimbo izina ka Makamba twambaye usigura tukura ku nyoni. Hari inyoni yo tukura ko tugaca twinde kuri KIVI yitwa nyamuntenga. Nyamuntenga tumaze kuyambara mu mutwe yo tuyakamba tukerekana karagasimbo hamwe n'ururuyonga hamwe n'amayugi. Intara ya Cibitoke nayo yerekanye intambo bita akanyarusizi. Intambo y'akanyarusizi ni intambo ikomoka mu Cibitoke kuva kuri basogokuru kubera ko intambo y'akanyarusizi urumvamo ijambo rusizi. Ni intambo basogokuru bacu batamba bavuye mu mazi bitwa Rusizi agabura Burundi na Kongo. Nukuvuga ngo rero abagizi ba nabi bashobora kwinjira baciye muri ubwo Rusizi bakinjira mu Burundi. Abarundi basogokuru bacu bara abarundi bakomeye cyane abari bafite n'ubukerebutsi. Ugiye kuraba intambo y'akanyarusizi n'ukuntu bayitamba urabona ko ari intambo y'inguvu nyene yerekana ubukerebutsi. Urubwo bukerebutsi rero babo basogokuru bacu bo hambere bari bakerebutsi kubera ko na rujya ruzi Rusizi hinjiramwe abantu babi. Basogokuru bacu sivye nuko kuroba gusa baragwanya abo bantu mu kwerekana bwa bukerebutsi. Bavuye rero barajabuka mu mazi bakakoresha inguvu nyinshi cyane muri urwo koga bakoresha gusoza. Murabibona mu ntambo yacu araroba ubundi ari nyuma hama hari bariho nabandi bako barerekana ubukerebutsi niyo muntu atwawe ukuntu batabarana. Hakaba hakurikiye n'indi migwi ndangamico n'akaranga yari yaje iserukira izindi ntara zitandukanye nayo nyene ikaba yarerekanye ibirori wohora uraraba.
nabo bariko batamba intambo y'umuyebe. Uyu muyebe userukira intara ya Rumonge. Intambo y'umuyebe yari isanzwe iriho kuko no ku ntwaro ya cami abasokuru nibo bama baduga gusanganira umwami Igitega n'izamuramvya hose. Iyo ntambo y'umuyebe yari ihari mu ntara yacu ya Rumonge. Iyo ntambo gutangura kwayo no kuvuga hariho igiti bita umuyebe, hanyuma ico giti bita umuyebe rero hajya rero abantu aho bakoraniye bagaca baraba ikintu co baryohera bijanye no mu ntambo za basokuru, baca bariyumvira umuyebe kuko bataratangura gukoresha imiyebe. Urabona ukuntu itambwa iyo ntambo, dutamba dutsindagira amaguru hasi tukagorora amaboko hejuru mu kirere, hanyuma bagaca barondera ukuntu barondera imiyebe ariyo ishobora kubafasha kugira ngo imigere yumvikane, baca rero bayita intambo y'umuyebe. Iyo ntambo twebwe nta bakenyezi nta bigeme barayitamba, itambwa n'abagabo bonyene. Intambo y'ihunja ni intambo atambwa ku muganuro, umwami hajya yabari karaganura. Rero yahereye imuramvya n'ubu karacara karanga kimuramvya. Inyambaro twebwe dukoresha mu gutamba ihunja n'uburyo dutwara umutumba, amaboko, umutwe, impinyanyiro zose dukoresha tuguma twisunga iyo mico n'akaranga yaranga basokuru. Umwami murabona ko yakorera umuganuro mu ntara ya Muramvya kandi yariho yarahafise n'ikirimba. Rero ku muganuro niho yakomotse. Iyo ntambo rero twayakiriza abaje ku muganuro. Bisanzwe urabona hari abaza bava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko, mu bumanuko, ubuyenzi, ubuyogoma, ubututsi, umugamba, mu migwa nimbo n'ahandi bose baza ku muganuro imuramvya. Rero baje ku muganuro imuramvya mu kubakira haratangura ingoma, ihunja rigaca ryakira. Umwami rero akaganura hajya yugurure umwaka w'umuganuro, arekwe kugira abarundi dutangure gutera imbuto, dusohore amaboko dukore. Rero nahajya hejeje hajya bakengurutse abarundi bose bashinje bakoma amashi, hacasubira intambo y'ihunja nyene igasubira igakenguruka. Ugwedengwe ni intambo itambwa mu gihe abantu baba banezerewe cyane. Ni intambo rero yatanguriye Ingozi, twavuze dusanga ugwedengwe ruhari. Hanyuma rero tutohoza tuvuga ko ari intambo itambwa y'abantu banezerewe, ni intambo itambwa n'abigeme n'abakenyezi cyane cyane gusa. Hanyuma rero bagatamba baja hejuru bakivuna kavuna izosi no kwinonora biba birimo nko nakora abantu nyene banonotse, uko nyene ko abantu nyene bafise akanyamuneza mu uwo mwanya. Gwedengwe kurutamba umuntu aba yambaye imvutano, impuzu z'abigeme. Twakuze tubona ari intambo itambwa n'abantu b'abakenyezi n'abantu babigeme. Uriko araba ukuntu abigeme basanzwe nyene baremwe kugenda batega batega rugori. Nicyo tuzusanga ko banatamba n'akantu k'urugori bashize ku mutwe kerekana yuko navyo nyene bijanye n'ubwo gwedengwe. Twa Yohani Berkimasi sinzobasiga mwene kare korobo wa birara vya mararage wa Rudigi wa Sengondo. Akabijya ko mu Rutana twaje tuzananye gutamba ihuruma mu majambo make ni ihuruma n'umuziki uva hajya muri jya mibindi dukoresha. Nico bisigura ihuruma. Ego niyo mu Rutana gusa mu kiyaya cya Kumuzo hariya muri komine Giharo. Oya nta handiri. Amamuko y'ihuruma nuko bava guhinda ikibiri cy'umubanyi cy'umugenzi canke gucira agakari nk'umuntu, hanyuma rero ico bagaca bateramira ku rukanywa. Hanyuma rero baje guteramira ku rukanywa bagaca rero bafata imibindi bagaca batamba canke nk'iyo bavuye gusohora, bavuye ku manza runaka nk'ahantu basohora inkinga za mbere canke za kabiri gutyo, bagaca baheza rero ya mibindi bagemura mw'urwagwa, baca rero baca bayisohora rero bagaca basubira bagaca yivuza rero bahejeje gukura mw'urwagwa. Ihuruma ryatambwa n'abagabo, abasore, inkumi, abakenyezi ntiricagura. Ntitwifuza yuko hari abandi bo mu zindi ntara bogira ngo bagira ikinyuranye
n'intumbero y'abasogokuru kavukire k'intara ya Rutana. Iyi ntambo bayita igihambwe, amamuko yayo muri Ruyigi turi ku mupaka wa Tanzania. Nuko iyi ntambo y'igihambwe yari ifitaniye imigenderaniro n'abaha bo muri Tanzania. Bariya bayita imuhambwe, naje tuyita igihambwe, yamuka muri Tanzania imuha. Iyi ntambo ntivangura, n'abakobwa barayitamba n'abagore barayitamba, ariko twebwe uyu mugwi ugizwe n'abagabo gusa, abagore mu ncamake n'abakobwa ningura cyabatera isoni kugira ngo bawinjiremwa. Yego nicyo gituma ngaha muri igisabukuru twajemo ngaha y'imico n'akaranga, muratwazayemo n'abana bakiri bato kugira ngo bazobadusubirire no tugeze mu zabukuru. Bafise inkoko, ibisimbo, eka n'umugwi w'abigeme bita abamajorete nabo nyene ntibari batanzwe mu kuryosha ivyo birori by'iryo sabukuru ndangamico n'akaranga ku Burundi. bava mu ntara za ruguru bahora babumva ku iradiyo noneho barabiboneye amaso mu yandi. Muriko murabiraba murabona yuko womenga n'umuntu umwe bagwije kenshi. Turiko turabiraba aho hambere mu bindi bihugu wamenga mu Burundi ntitwoshobora kubivukanisha n'imico y'ikirundi ngo bigende neza. Iyo umuntu rero arahuye ikintu akamenya kugikoresha neza adataye akaranga kigenda neza. Inyuma y'izo ntambo n'imbyino ndangamico n'akaranga ku Burundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yirabira ihayanishwa ry'ivyahinguwe mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi hafatiwe ku mico n'akaranga.
ahejeje kugenzura ivyo bibanza vy'ihayanishwa ry'ivyaranguwe hafatiwe ku mico n'akaranga k'u Burundi, umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Varisito Ndayishimiye yarashikirije ijambo aho yavuze ko u Burundi ari igihugu ca kaka, ingabanwa Imana yaduhaye, acasaba abarundi kugishariza bishimikije imico n'imigenzo vyamye biranga ba sokuru kugira ngo kibe igihugu c'uburukiro gihurumbirwa n'amahanga yose. Kubaka Burundi bwa kaka dushingiye ku mico yacu. Nagira rero ndababwiye yuko igihugu cacu Imana yakiduhaye gitatse ivyiza vyinshi, igihugu rero cigitangaza mu bihugu biri kw'isi, igihugu gihagaze neza na neza mu kibanza c'umutima, bugaca buba umutima wa Afrika. Ni igihugu gifise ivyiza vyinshi, igihugu kitavoma mu mahanga ahubwo arico kivomera imigabane yose yo kw'isi. Amazi ava mu Burundi avomera ibihugu vyo mu burengero, akavomera ibihugu vyo mu manuko, ivyo mu buseruko n'ivyo mu buraruko. Uburundi ni igihugu gitatse koko imisozi myiza, utubande twiza, gifise ubutare, gifise n'abantu b'ubuntu. Igihugu rero tuvuze yuko igihugu cy'u Burundi tuvuga tuti tucubake dufatiye ku mico n'akaranga vyacu, birumvikana ko igihugu ari abantu. Imico yacu myiza ituma twubaka igihugu ciza, abanyamahanga bakagihurumbira. Igihugu cacu rero mu kucubaka kirakaka, ubu rero tugisharize n'imico yacu nyene. Umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Varisito Ndayishimiye ati kuva kera na rindi Uburundi bwamye ari igihugu c'amahoro n'amahonda, igihugu bene co bakaka bashaza bakabegwa. Ati harageze rero ko abarundi bigira inama kucokugwa mu kubungabunga no guteza imbere imico n'akaranga vy'Uburundi, vyo soko ry'iterambere ry'igihugu. Uburundi kugira tubusharize kandi nuko bubamwo abantu bashajije. Kuva kera burya abarundi barashaza. Muraraba neza umurundi yambaye akurikije akaranga k'u Burundi, murabe umugabo yambaye imbega ingene atambuka, agatambuka ashajije aberewe, hamwe bose bavuga bati barya abantu baraberewe. Muze muraba abigeme, abigeme kuva kera barisiga, uno musi ari bihora bintangaza. Abigeme baja kugurira hanze twa tuntu bisiga tukabaha inzobe nyinshi, ariko kera mu Burundi tujya baratwisiga kandi badukorera ngaho iwacu nyene, bisiga gahama, bari bazi ingene bahingura, bagakora imishatsi yabo, bari bazi kuyikora. Murumva yuko rero akaranga kacu karatuma igihugu cacu kiboneka neza, kuko igihugu iyo kirimwo abantu bashajije, abantu batambuka neza, bamwemwa bakirana, ico gihugu kiba gihejeje kwa kaka. Dushaka rero Burundi bwa kaka, kandi bukakaka kubera abantu babwo. Tugire igihugu cy'u Burundi, igihugu c'uburuhukiro. Ubonye Burundi akabona abarundi akumva neza yuko ari igihugu c'uburuhukiro. Erega kirimwe amakungu yose, ibihugu byose biri mu Burundi, niho tuzomenya yuko igihugu cacu cakaka, kuko kizoba kirimwo amashusho yose. Abarundi rero twese duhamagariwe kubaka Burundi bufise ijunja n'ijambo mu karere turimwo, mu makungu, twishimikije imico n'akaranga vyamye biranga Uburundi n'abarundi.
nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yahamagariye abarundi gutereza amaso inyuma bakaraba imibereho y'abatwitangiye imbere kugira ngo bitubere icigwa mu nyifato icotuma abarundi batera imbere mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Yasavye abarundi gukomeza ibikorwa bitandukanye bigwiza umwimbu, abibutsa rero ko kuva kera na rindi abarundi bakorera hamwe ibikorwa by'iterambere kugira ngo bagwize umwimbu bongere bateze imbere igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaribukije abarundi bimwe bimwe mu mico y'abarundi na cane cane imigani yigisha ku nyifato zina muntu wese yategerezwa kugira, aho yabasavye na ntaryo kwama babizirikana, acarangiza ahamagarira abarundi bose kwijukira kugira ubushakashatsi bisunze imibereho, ubwenge n'ubushishozi bya basokuru mu bisata bitandukanye nk'icubutare, amahinguriro, amagara y'abantu n'ibindi kugira ngo bateze imbere igihugu cabibarutse. Ku muco wo gukundisha ibikorwa, mu Kirundi baravuga bati ubutarima ntamira. Umwana kuva kera avyumvise yacamenya ko ategerezwa gukora kugira ngo ashobore gufungura. Uno munsi hariho abantu batunzwe no gusega, nibabimenye babimenyere, ubutarima ntamira. Hariho abatinya kuruha, kuva mu kera mu mico n'imigenzo y'Ikirundi bavuga batusha kumubira abirakuya. Baravuga kandi ngo uri mitiro ukimbura ingonera. Kuva kera rero umwana yakura azi neza ko ategerezwa gukora, nico gituma yahoha agira ikintu akora gifatiye ku muryango w'iwabo. Ubwa kabiri dufatire ku rurimi. Kwigisha bica mu rurimi, ivyo twabimenye. Ivyese, indirimbo, imigani n'ibitito uretse ko vyigisha biraranga igihugu, bamukerera rugendo bagaheza bakaza bakamenya igihugu ndetse nabo bakamenya akaruta akandi. Murumva yuko indirimbo, ivyese biri mu biteza imbere igihugu kuko biratuma n'amakungu ahurumbira igihugu cyanyu. Turakeneye rero kubona abarundi babaririmbyi, abarundi bagira ivyese, abarundi bazi kugira amareresi bariko barakina bikaja mu makungu kugira ngo Burundi buhurumbigwe butere imbere. Ingoma tuzikamishe kuko ingoma zirakundwa cyane, zigakundwa n'ibihugu byose. Ingoma zarabaye rurangiranwa gushikaho ziba koko ubutunzi bw'isi yose bishinzwe n'ishirahamwe UNESCO. Nico gituma ingoma zirateza imbere igihugu. Umuco w'ikibiri, gukorera hamwe, nico kintu cyateje imbere abarundi. Nico gituma ari umuco atari ugusubiza inyuma. Mukomeza amakoperative kuko kiya nico kibiri. Twubake amahinguriro. Abasogokuru bari bafise amahinguriro y'ubutare, bari bafise amahinguriro y'impuzu, bari bafise amahinguriro y'ibifungurwa. Hariho abantu bumvise minoteri badashobora kwiyumvira ko isekuru ari minoteri, kurusyo ari minoteri. Byerekana yuko abarundi mu muco wabo bari bazi kurondera igitora umuti w'ibibazo bafise, bakeneye agafu bagaheza bakamenya ingene bakarondera. Mu bijanye n'ubuvuzi abarundi turakwiye kubigana. Aho nariko ndatembera nabajije abacuzi, nimbega none ko mudacura muri bwa butare abasogokuru bacuriramwo bwagiye he? Burahari, tuje hamwe tubushakashake. N'abavuzi rero bakore nabo barondere. Uburonzi nibwo buzotuma batera imbere. Umuzo w'abakoroni utaraza mu Burundi, abarundi barabavuzi karuhariwe. Kuko sindigera mbona ahandi bavura umuntu yavunitse igufa batarinze kumushirako vya bindi bita isima. Ariko abarundi barunga igufa. None no musi vyagiye he? Abarundi bavura ingwara zose. Inyonko barayivura, erega zari zihari inyonko. Baragwara ikirgi bakamenya umuti uvura ikirgi. Ndetse
n'abana kugira ngo bagire ingaburo nziza bari bazi n'ingene babagaburira. Mu bijanye n'ubuvuzi abarundi bari bateye imbere cyane. None rero uwo muco wo kurondera ibitora umuti ibibazo dufise ntituwusubiza inyuma. Uburimyi n'ubworozi byo ntitwirirwa turabivuga. Abarundi bari bakaruhariwe mu burimyi n'ubworozi, mu ruhigi n'uburovyi. None ubwo bwenge novuga nti bwagiye hehe? Tubigane mu bwenge, duteza kubigana kuko abarundi bari bafise umuco wo kuguma barondera gashasha. None natwe aho noryo cyane akara ugwaruka ko goguma rurondera kugira ngo natwe turonke ico duhaya mu makungu. Ariko ndashima ugwaruka aho rugeze kuko ruguma ruvumbura vyinshi. Nkaba ndabatera intege kugira ngo ntibasubira inyuma ahubwo babandanye uwo murego. Amashimwe cyane. Tukaba akori nyalichoyo mukuru w'igihugu cyacu yaje kuguruza ibirori. Akaba ari no ngaha rero duce dusozerera ko kino kiganiro naho ubutaha.